yuko bavuga ngo umuntu atize nako umuntu adagira amafaranga asabwa amaseve. Me umuntu yakoze ibintu bigaragara nta seve uzigira umusaba. Ntabwo ati eba ngomba kuba uyu muntu. Urabona nk'amabara yo doke dushobora kuba dufise. Aya ni simana yaje kuyubaka. Aya mazu dufise, iyi miyaga nkuba dufise, izi internet ibisimana yaje kubyubaka. N'abantu bagerageje kuraba ati none kuri ino si kino siga nanje nkoziki. Akarorero nimba jewe ushobora gufasha abantu 100 undi agafasha 1000 ese wibaza kujya afasha 1000 dushobora kunganyereza leta meme no arandusha no kwiyumvira twiyumvira bimwe iyo abantu bageze kwiyumvira kuri ugo rugero ni wa wundi abayararengeye kwiyumvira utwo guhaza inda yawe wenyene habageze yuko yumvira ati mbega no ni community no imaririki mbega ibibazo bihari no bikora kwiki nanje bikanzanira inyishu mu kwihaza ku butunzi. Umviriza gatoya. Wow. Donc burya iyo ushobora gutorera inyishu umuntu umwe uronka resultat y'umuntu umwe nyene. Ukutora resultat ukutora inyishu y'abantu benshi. Ugenda uronka nawe resultat nyayo nini. Welcome back on the Be The Change, the #1 podcast in this country. The only one place ushobora kwiga ingene ushobora gutera imbere, ushobora kwiga ingene ushobora kwinjiza amafaranga. Ikibanza cyonyine kimwe ushobora kwiga koma ushobora kufixa ama objectives zawe ukahindura ubuzima bwawe. Ikibanza kimwe cyonyine ushobora kwiga ingene ushobora kubaho ubuzima busaguse, kubaho ubuzima bw'umunezero, kubaho umerewe neza. Ikibanza cyonyine gishaka kukwibusa yuko ufise ikibanza hano nawe kwisi. Ni Be The Change, kimwe mu kibanza twiga ingene dushobora kwiteza imbere mu buzima bwacu. Ni Be The Change, hamwe honyine dushobora kwazanira inkuru, tukabazana hamwe amatemoignage abantu bashoboye ko barakora ibintu bikomakomeye mu buzima bwabo. Ni Be The Change, hamwe ahantu hamwe honyine turiko turiga kuma episode 70 avuga kuri development personnel twateguye ku bwawe no ku bwanje kugira dushoboye guhindura ubuzima bwacu. Ndizera ntakekeranya yuko umuntu ariko arakurikirana episode imwe ku yindi umunsi ku wundi akagenda shira mu ngiro ivyo turiko turigira hamwe, nta nkeka uyo muntu atoza guhindura ubuzima bwiwe. Nta nkeka uyo muntu atoza kurealiza ama objectif yose yamunaniye yo mu mwaka uheze, atoza gushitsa, atoza kubaho mu buzima yifuza kubamwo mu mwaka uza. Rero uno munsi muri episode igira 9 ni episode ikomeye cyane kuko ni episode yashoboye kuba imbloka cyane mu buzima bwanje, kandi sinifuza yuko umuntu wese ariko arankurikira esheke je nagize ko abariyo nawe ushobora gukora. Niyo mpamvu nahisemo gukora zino episode, niyo mpamvu nahisemo kugira zino video juste pour vous inspirer, pour vous motiver et pour vous guider muri engagement ya transformation y'ubuzima bwawe. Rero ni imwe episode ntashaka gukora ndi jenyene, niza kuyikorana n'umuntu, ni imwe episode tuza kwigira hamwe koma dushobora kulasha les freins, cyangwa ni gute dushobora kudepasa ama limite, ni gute dushobora kurengera ibiduhagarika mu buzima bwacu, ni gute dushobora gufonsa ahantu tubona yuko tudafitiye inzira, ni gute dushobora kugerageza meme no muri vide kugira gusa dushobore gushika ku cyo twifuza gushikako. Niyo mpamvu no munsi nashoboye kuba ngira mpamagaza umwe mu bayimvite bakomeye cyane, nashoboye no kumuvuga muri video ya episode igira 6. Nimba atari igirindwi uraza kuyumva kuko ni umwe mu bantu novuga yuko yashoboye kuba yenspire ubuzima bwanje. Twahereye muri 2016 turi kumwe kugeza no sa muri 2024 tukiri kumwe. Ni umwe mu bantu yashoboye kuba ambwira ati Amza même si uhoruderanje mu ishure ndakubonamo ikintu gikomeye. Ni umwe mu bantu yashoboye kuba tuma transform ubuzima bwanje juste mu kunyereka à quel point umuntu adasanzwe muri inosi. Ni umwe mu bantu inahe yiwe nzi ingene yagiye arakura mu buzima. Ni umwe mu bantu yaje muri 2016 hano i Bujumbura ata muntu numwe azinanye nawe, mugabo uno munsi muri 2024 akaba afise ikinyamakuru gifise abakozi 8 kandi kijeje gupromotinga les entrepreneurs, kandi kijeje guhamagarira aba investisseurs bari mu bihugu bitandukanye kuja kwa investissa mu gihugu cyo Burundi. Ni umwe mu bantu akariyere yushoye kuyumva nishobora kugutwenza, ahubwo arashaka kuguha espoir yo kukwerekana ko à quel point nawe ubwawe ushoboye gushitsa kucifuza ushaka gushikako. Kuko numwe mu bantu yatanguriye muri 2016 akorera TV yitwa Niko TV nk'abandi abamenyesha makuru batandukanye,
mugabo n'ivyateba iyo o arayirengera agenda gukora mu ma documentaire ya wenyene ku kiganiro citwa Insinzi y'urukundo. Abantu benshi baramuzi muri iyo parcours y'Insinzi y'urukundo, yahanura abantu benshi kuvyerekeye urukundo, aho hose ariko arakora kugira yirondeze. Avanga hagenda gukorera ikindi kinyamakuru citwa RYO TV, mu gihe agenda aharondera amatemwanyaje abantu bakomakomeye. Avangaho akrea indi societe yitwa Tattoo Vision yakora imipira, aho hose agenda yirondeza. Avaho agenda kandi mu gutera yindi ntambwe mu vy'uburimyi, ntihagarikiye aho mu vy'uburimyi gusa, acaranfonsa kandi agenda gukrera ivy'ububare vy'imvuzo. Ntihagarikiye aho aradandaza n'amagi, aho hose juste ariko arondera place yiwe mu gihugu, ariko arondera place yiwe muri buno buzima, ariko aragerageza kuraba ingene ashobora kwinspira. Niko rero iciyumviro kidasanzwe kica kimuza mu mutwe cyo gutangura chaîne yiwe, cyo gutangura media yiwe yitwa Agaciro Media. Abantu benshi baramuzi, abantu benshi bakurikirana ibintu by'uburimyi n'ubworozi, abantu benshi bakurikirana les histoires des entrepreneurs hano mu gihugu cy'u Burundi, abantu benshi bahora bakurikirana amakuru avuga ku iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, baramuzi atamakenga. We nawe si wundi ni Homme du Changement. Iko mazina yiwe y'ukuri yitwa Ndayisenga Olivier, mugabo ku mazina y'ubuhizi, amazina yo guhindura igihugu, amazina yo gukorera igihugu, amazina yo gukorera bene igihugu ni Homme du Changement. Turaguha ikaze. Urumva wamvuze ndatewa niyumvira nti none nari mpamaze kuvuga iki. Ego murakoze kumikaze kuri Be The Change. Yego ntewe iteka nuko mwanyizeye ko mukandumira, kandi ndashimira n'abariko barakurikirana ino chaîne. Ego je rero nkunze kuramutsa abantu nkuko bivuze kuri Agaciro Media. Mvuga nti mugira amahoro y'Imana n'abantu, hanyuma hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Andi baza vraiment bakuze bose yenda musi yawe barayizi. Iyo barayizi kubera parce que jewe nibaza kugira umuntu abe yuzuye ni wa muntu atacapfa n'Imana, atanicapfa n'abantu, afise amagara meza. Iruhande y'amagara meza rero afise n'amafaranga. Cyane neza cyane. Uyu muntu kubwanje nibaza ni umuntu yuzuye kandi. Kameme abayuzuye. Hama Homme du Changement no musi turiko turiga ku kintu. Novuga yuko jewe iyi teme impamvu nashoboye kwa ndaguhamagaza nuko uri mu bantu bashoboye kuba barangaza mu gihe wambwira histoire yawe ingene washoboye gutangura Agaciro Media. Kuko turiko turiga koma umuntu ashobora kudepasa cyangwa ashobora gusatura cyangwa kureka ibimuhagarika, kuko mu rugendo rw'ubuzima mu kirundi cyiza no kurengera intambamyi. Niyo mpamvu vraiment twinshiti. Intambamyi zituma umuntu ahagarara, zimuhagarika mu buzima bwe cyangwa mu rugendo rw'iterambere ryiwe. Rero ndavyibuka mu gihe watangura chaîne yawe wakunze kubimbwira ati Amza je burya nari mejeje gusigurira undi muntu ingene ashaka gukora mu ntara rimwe, hama sinzi ingene ariko ndatambuka ngenda gukoresha ibintu ahantu sanga uyo muntu afise urukamera rwa fo, atazi no gukiri vy'ibiganiro neza, sanga ariko arakoresha ikiganiro ngo umuntu akomeye muri entreprise runaka. Ubwo nyene ni watevye, ni waruzi gukora video, ni waruzi ingene bafata kamera, mugabo ni watevye directement. Ubo yita fashe taxi ufata kamera na trépied nawe ugenda gutangura. Jewe rero no munsi ikibazo nyamukuru ni giki, koma umuntu atazi gufata video, atazi gufata kamera, atazi n'ingene bigenda n'ingene bigaruka, yashoboye kuba akrea imwe mu media akomeye hano mu Burundi, a promoting les investisseurs cyo kimwe n'aba entrepreneurs, ahamagara aba diaspora ko investisa mu gihugu cy'u Burundi. Yashoboye kuba adepasa ayo malimite yose ari wenyene arashaka gukrea iyo media. Aho ni 35,000 followers. Mugabo aho ni kuri YouTube, kuri Facebook naho nyene ni bindi nk'ivyo. Kuri ibi bintu ngira ngo dukora imbere yuko ngira ngo novuga kuri ico kintu cyo kudepasa amalimite runaka cyangwa izo ntambamye, kuri izi mbuga za internet bashobora no kubukurikirana n'abantu igihumbi muko bagira visibility nini. Exactement. Parce que ndashobora kuba mfise chaîne ya YouTube nk'iyi Be The Change, ndashobora kuba mfise ababone igihumbi cyonyene, mugo ushira ko video ikarabwa n'abantu 500. Ico cyoco. Donc rero kurabarere zirita. Okay. Kurengera izo ntambamye rero Monsieur Hamza, urashobora kuba icyambere mu buzima bw'umuntu ni uburyo twarezwe. Uburyo twarezwe kenshi ntitwigeze twigishwa icyo twakwita ngo ni education financière. Amashuri yaratwigishije
baraduha ubumenyi bwo mu ishuri. Imiryango burya yoyo uravye baduha education sociale cyo donc hamwe n'amagirize nayo nyene yigisha iyobokamana, education spirituelle ego. Mugabo none aho bazotwigisha amafaranga ni hehe? Aho bakwigisha kwironderamo ico ushoboye hamwe ucukorera kuri ico nyene ntanamwe. Jewe rero nkuko bivuze ivyo kometa wawe binyigishije ndarondeye byinshi, hari n'ibyo wibagiye. Je nagenda mu muziki ndaririmba indirimbo ngira zishika 5. Ndavyibuka mugabo warigeze kuvuga ko wagize no guparticipa muri za music. Oui, naraciye muri athletisme, nakoze gose ngira umunyeshuri kandi uravyibuka twarigana cyane. Ivyo byose sinabihevye kubera ntabishoboye. Kujya Paulo muri Bibiliya yavuze ngo ingabire za mwemu ni nyinshi cyane, nyinshi zishoboye. Hama ngo tugerageze gukora bijya bitaga ikimazi. Aho je ndavyirabisha ko nishobora kuba nshoboye byinshi muga atari byinshi bihuye n'impano yanje. Wow. Okay. Ivyo byose umwe nagirageje naza ndara nkiyumvira nti okay, iki kintu ndabona ndagishoboye. Ese gendo gihe ubuzima bwanje bwose sigaje kubaho asanga nibikunda. Kandi maze kubona ko bidakunda ico kintu ndagihebye nkaje kugerageza ikindi. Mbega ikintu ndaco no gihe ubuzima bwanje bwose asanga nibikunda. Ariko no munsi ikintu nahisemo ko no ubuzima bwanje bwose ni journalisme. Iyo journalisme rero ndakweretsa aho nayihereye nahigeze no munsi. Hariyo intambwe nini cyane. Hari aho ngeze mugabo nje kubitangura. Nabitanguye mfise telefone ya Tekno n'icimviro caje mu mutwe. Telefone ya Tekno yiplanta vya danje. Karite yari ifise ngira kwari kuramvye umucanwa vyonyene. Mugabo nkimvira none ko iki cyumviro kije mu mutwe nzogikora gute? Hama kubera ko akundi navuga nti urumva nko bavuze narakoreza niko TV ndakorera harimo TV. Hari umuntu yarazi impano yanje. Ikintu je reka ndabifatanye n'ibintu bijanye no kwizera. Parce que je nibaza yuko iciza cyose gikomoka ku Mana. Rero igihe cyose je nomenya ko Imana yashizemo iciza mvuga ngo yantumye cyane gose, uko niko ndavyizera. Hama ko yantumye rero ikanjiramo ikintu kandi ikabibona ico comarira community nyegereye igomba no gucinza izo tuma ndagishikako. Exactement. Mugabo Imana nifashiriza umuntu muri vita nagomba gutera intambwe ya mbere hama Imana ichihezagira kuri yo nyene. Naco gituma na Jezi yabwiye abigishwa be ati aho bariko baramubwira ngo mwishe ngo rega sezera bano bantu baciye mu mihana basaba ivyo kurya bari mu bagaburira ngo rega naco dufise ataruto zanutwe nyene. Tubwo birumvikana iragira icifatira akakantu gato mu byo bisanzwe officiel deja. Jero cyambere nefise iyo experience ya journalisme kurumva nari narakoreye ahandi atari hake. Ica kabiri hari abo twaza turayaga bari banzi bakumva indoto zanje ariko bakabona ko ntobishikako. Hari umuntu yaciye ngabira agakamera kari gatoya pe agakamera ariko no munsi ndagafata nkaho nzona kamanika hano mvuge nti akaniko kavyaye runini kuko agaciro media izote bikure irenge shike no muri East Africa hose. C'est ça. Mugabo sinzi bagira akakamera kahashikanye. Agwe kamera rero kari muri systeme za kera ku buryo atananu no hushira micro habaho. Umusire akona inda kamaranye amezi ashika 3 ntaho nicyo nogakoze. Imashini cyari kibazo njuti utazi no kuyorisha neza. Ntara nayiro nkahubwo. Nvuze kugakamera kuko icambere umana yavuga none agakamera kufata amasanamu gusa amajwi ntaba nayafatiye. Izo zose tuzita intambamyi zatuma wewe udashobora kugira ya media yawe iyo wari gufata ukerekeza amaso kuri ivyo bibazo byose. Cyo kimwe n'umuntu wese ariko adukurikirana hano arafise ama objectif cyangwa ama projet we ubwiwe atabona ingene ashobora kuyakora. Afise n'intamba ya muziko makomeye wewe turiko turumva no munsi intamba mizagiye zirakubloka. Dushaka rero kumenya n'izindi n'ingene washoye kuba uzisirimonta. Okay. Ico gihe urumva afise kwa kamera kadashobora kunkora ivyo nshaka. Yes. Ngo munsi umwe nkuko mwabivuze hariho umuntu akorera hariya mu gihugu hagati nabwiye ati yamara kubira kinga mu ntari wanyu konza uri umufotografe kuko tubashira televiziyo arinye ufashe abantu bo ngaho nabo bagira aho bavugira werekana ibintu bikorerwa iwanyu donc intara yawe ironke visibility acara bikora. Sasa umunsi ndabona yareje ni Bujumbura namwe ati ome woza tugahura ngiye kugirisha interview entreprise runaka nk'ivyuma wire naje ndiruka wibuke biri mu ndoto zanje ndabirabe kwanze kunabigenza. Cyambere
cyasanga afite urukamera runini mugabo rufata amasanamu asa na ya tekino yanje mabi pe nce ndaba uburyo reka arafata amasanamu yego nivyo yarafise trepie arashira kiyo kamera yiwe mbwa nawe yimufatiye agaca agenda hajya imbere gatoya gaca mufatira ko telefone gutya amajwi akafatira muri telefone amahejeje ndamubaza nti none amajwi ucuyinjizamo gute uca ngira icyitwa synchronisation urasynchroniza timvira ibintu sindavyumva terme sindazizi yego mugabo nkibibona gusa nkabona ukuntu yakoze afise iyo confiance aca mbwira ati womerekeza hariya yari yazanye no kaduka kiwe ndabwira nti hoya hari umuntu amamagaye kumbe naciye mfata taxi apana no gufata bisi ari ngaha muri ville nafashe taxi igenda iriruka ishikane muhira ntore kaga kamera kanje nanjye ndabipime biye turabe ndabipima mbona birakunze cyasigara ikibazo rero kintuze cy'imashini imashini zoyihuraye naciye ngenda mu Kanyosha navyo mujama yakora ivy'amafilme ndakotesha imashini mavene editing video cyane mukotesha aca nza muhira rero na yama video nafashe nabi sinzi kuyafata ico nakoze muri iryo joro naciye ndara ijoro ryose ndari nkanura ndari heba kabisa ndara kuri YouTube nkakoresha telefone ikanyereka ukuntu bagira ntuze ama settings cyangwa reglage za kamera ukuntu nafata dusa namu twiza aca mpagarika nkaca nza ndapratika mpagarika nsubiramo donc sanga birakunda ijoro rikurikira kwari kuyiga Adobe Premiere ni gute bagira montage ya video ibyo byose nta kimwe narinzi bone ndabimenye cyaniruka gukora video rero iryo joro nibuka yuko urabona donc abantu bafite amasheni akiri mato y'ama YouTube cyane cyangwa izi mboga zose zito bari ikinege nisesa ugasanga je ko ariho nkitangura intuzeya sinotumira umuntu munini mwemvite munini umengo hava niyabona ka visibility kangana gute arati ecyo cyo ukitera ama complexe wewe nyene cyo gihe nibuka ko naciye ntangura kurondera abantu banini cyane dufite ama entreprise manini ngaha ndabwiye ati turi kimenyesha amakuru cyitwa Agaciro Media dukora ibi nibi ikinyamakuru direct makitarabana agre kigitango kawi hajya kirazira ko bita ikinyamakuru uvyitwa na sense cyo jero navyiyise cyo kinyamakuru nako iyo ntuze ya iyo entreprise cengira n'Imana kirandiha kubera iki yeko promoting nabyo ababone batandatu kuri YouTube bacha ba member 200,000 muri cyo iganira ufise ababone batandatu nukuvuga iki na presence cyo nkora sina presence ngo bankurikirana na presence cyo nkora okay cyo iganiro rero donc icambere nari ndosa y'ugukota ya machine wa muhungu cyane mwambwa ati ngo noneho unanyigishe ngire professionalisme gose kuyuba bikora bino bintu kuko narosaye kumuhemba arahaza mugabo narivise notion yo kubyikorera ko nka video zitatu za mbere nije nazishiriyemo kuri YouTube kaza zikoze nabi n'abantu bashakira ntazirabe nukuri niyoze ko zikoze nabi bwira nije nizo dukora ubu turiko turumva iyo nkuru gushika aho ugeze kimwe mu kintu ugiye kubganje shobora numvuga yuko nshoboye kuba nigiramwo ari kimwe navuze nkunze no kubwira abankurikirana nuko misi yose ahari determination yo gukora ikintu misi yose inzira iraboneka no mu kirundi bavuga ngo hari shaka harashika we no mugane mushasha mushase mu wandike rero ndiko ndaraba ingene juste umaze kubona umuntu wahanuye gukora ivyo wifuza gukora ubona reko arabikora ubwo nyene niwafashe umwanya wo kuyumvira ati nanye ngozo bikora ryari ucugenda wiruka bitewe n'ivyo usanzwe ufise yego ucupasa à l'action direct muri make yarankabuye nkuko nikigane turiko turakora gisho uko urundi muntu cyangwa ati none kubira ikigene narrative c'est ça okay ofisi ndoto yiruke ko mugabo kandi iyo ndoto igomba kwisakirivya kuko uvyibuke neza igihe naca afata iyo ngingo tijengira ntangure bino bintu nayisanzwe nkora imipira donc abatabizi neza biya bintu byo kwandika ku mipira nasanzwe ndabikora nari sanzwe ngerageza cyo gihe nari n'umwanditsi w'ikinyamakuru cyitwa Niko TV nari n'umwanditsi wacu mugabo navuga nti oya mbe amagero ahagaritse kuyadandaza amagina nanahagaritse mugabo ndavuga nti kujya na Jezi yatanze akarorero donc uranaje ku isi kwigisha abantu yabigize ubuzima yashaka ari kwigisha ku murango akitahira mu ijuru ahatagira imbaraga za ninda nibihere ashatse akigarukira mu gatondo kuko bwo bushoboza arabufise yarabufise mugabo kugira twereke neza ko
iyo ufashe ikintu ukavuga ati iyi ni misiyo yanje cukigira ubuzima cukijamo wewe wese aha rero kuravuga ikintu gikomeye kuko ngaha uravye abantu benshi tunanirwa mu buzima bwacu kubera kutaba novuga kutaba concentre donc ivyo twifuza gukora umuntu aba mu bintu byinshi akiri mu ntango nivyo kuba mu bintu byinshi ni vyiza mugabo kubibamwo utanakimuragiramo experience ni kosa rikomeye usanga uraha uri nahaje kurundi ruhande nta nahamwe buri exactement jewe naciye mvuga ni okay ibintu byose nako ndakora ndabihebye irafate umwanya wanje wose rero ngana guti je ni 24 ntabwo ari amasaha 8 benshi bavuga ni 24 cyafata ingufu zanje zose n'ubwenge bwanje bwose ndabikoraniriza ahantu hamwe kuri agaciro media wibuke nta mukozi nego ushobora kuzana icyo cyo ndeko muhembiki ico gihe cyose nagomba kuvyikorera bavyita one man show nukuvuga nije nifatira kamera nkavyikamerera nije mba ndiko ndabaza uwo muntu nije mba ndiko ndifatira amajwi kuko amajwi nayafatira ahatandukanye nafatira video kuko nenaguza ka micro naca ncomeka muri telefone amajwi nkafatira muri telefone naca nza gusynchroniza bya bindi twamye tuvuga amajwi n'amavideo nkabimataniza mu mashini donc mwijoro abandi bararyamye bariko baragona abandi bariko bararota cyane ko nkora bya video no kugira ko kuva 2023 corona ndangwe lo 15 z'ukwezi kwa mbere 2023 yego ndakuvuga ubu nyine turakwiza imyaka 2 ndavuga turayikwiza kandi uvuga nti kuba tutarakwiza imyaka 2 ngeze kuri abo bakozi dukoresha hakaba hariho donc imiryango ishobora kuba iriko irabaho bitewe n'uruhara rwanje iyo ni intambwe ikomeye cyane rero ico gihe nace ndakora mu video kuva ico gihe no kuvuga imyaka 2 giri kwire jewe amasaha yanje kuryama toujours yari 3h du matin 3h du matin kacho kasanga mbyuka 2:00 z'agatondo mugabo kandi naho nyene kuba je najyama amasaha make abanyaburayi wibuke ko bavuga ngo kugira ngo tubeho neza ntitujya amasaha 8 iwabo bajyama 3 mugenzi rero nimba twifuza iterambere ifoko tufata kujya babivuga ngo time is money umwanya natwe tuheva rero je naca mfata nkajyama amasaha make nkakora menshi cyane kuko nimba je ngomba gutera imbere sishaka gukora amasaha 8 amasaha 8 nayo musalariye je nimba ndashaka ko musalariye habo nkagomba ko umunsi umwe nayo nzohemba abantu ngomba niburi yawe zashoboka ne kuya triple kafatruwa nimba bidakunda reka bazingire vume nkura nk'amasaha 20 atanu ndayajyama arahagije ndiko ndiyumvira ngaho nyene urazi muri urugendo rwo gutransforma ubuzima bwacu duhura n'intambamyi nyinshi zikomeye zitandukanye kandi uno munsi twaba turiko turavugana kuri sije ivuga ngo gute dushobora kuzirengera gute dushobora kuzidepasa ariko zurarengera kimwe icyo cyo ushobora kubifatira rimwe byose urabirengera icyo cyo nagitaho me question ikiza niyi we mu gihe wabona ivyo byose biri kubera kubako ngira ikintu cyatuma utiha excuse yotuma uhagarika malgré ayo ma circonstance yose uri kuracamo na video ze gukora nde ibintu byose urumva vyiwawe nakajagara uri kura poperanya gusa trois na déplacement 4 ufise ababone bakeye 5 nuri n'umunyamuje ngo watare ngo umuntu urazwi gose none ivyo byose ni ibintu uvuga icyo kubganje no munsi umuntu se ashaka kudukurikirana sinzi objectif afise mugabo ni ibintu ubona yuko vyotuma cyangwa ni ibintu bituma abantu benshi bihama excuse bigatuma yama objectif yama projet bari bafise bakayabika bakanga gukora bakanga gupasa l'action mewe ni iki cyatuma utiya excuse zotuma ubiheba intege zanje aho ziva nahari urabona mu isanzwe iyo tuje mu masengero kwigishwa burya ni gake cyane tubwiwe inkuru zishasha tutari bwumve mugabo bivuze ikirego kwigira ku nkuru z'abandi bikatubera karorero je nafise abantu batanu mfata nk'intwari bakoze ibintu binini bakiri batoye ivyo rero je navuga nti none pourquoi pas jewe icambere hariho Jezi ndi mu myaka yiwe washaka igihe myaka yari karakora ibitangaza afise ndi muri ibyo myaka uwo munsi isi yose niwe iri biravuga inyigisho ze turacyazikurikira inyigisho ziwe turacavuga les doctrines ziwe cyane gose nani yari umujene reka dusha tugaruke ngahi wacu kwa gasore acungura abarundi aha independence abarundi akabakura kagacinyizo yari umujene
turabe mu bantu bakoze ibitangaza mu perezida batwaye Burundi Jean Baptiste Bagaza ubwo ntarimo yari umujene turabe mu Muammar Gaddafi ibitangaza bakoze muri Libya cyangwa no muri Afrika yose ni barabajene je hiyongera ko rero undi mu boxer no munsi bivugwa ngira ko atanura mushikira ni Cassius Clay bamutazira Muhammad Ali nakunze filosofi ziwe mugabo nkunda cyane ubu muntu bwari bumurimwo iruhande ko yarazwi nk'ingwanyi n'amafondasiyo yandi yasize yugufasha babana takobari rero cyane ndarabani none nimba barabishoboye turabe imiryango bavamo Bengazi muri Canada sorry muri Libya abo bakadafi bava hariho kengereza Jezu umuryango yavamo wari ukengereza kubi none ko umuzi turiko turabavuga jewe ahomva ningira ni nuko ntabivuze no mu ntangamarara je ndi umwana w'igitwari abo bita amashushu afa do perenkoni ivyo navuga ni biravuze iki ciwe ngomba gukora ejo ngomba kuzoba narafutse ikiceyi cyose abantu bombonamo uramaze kumva rero jewe naraba indoto yanje nkagerageza no kwigira ku bandi benshi nkuko nako ndavuga narigiye nko mu itangazamakuru narigiye kubashinze BBC BBC umunsi turabona ni radio y'abongereza ariko ni radio y'umwongereza si y'abongereza yashinzwe n'umuntu donc ivyo rero iyo ndiko ndabiraba ndavuga nti none mbega niki kicombuza ko nanje ko vyose numva bihera mu ndoto none niki nanje combuza ko noshinga ikinyamakuru wande kizokwitiriga Burundi kizoha visibility Burundi bakavuga ati nimba n'abatumvi ikirundi agaciro media from Burundi okay je ngubu ndiko ndibaza ikibazo kimwe eske wewe muntu uri kurankurikirana kuri umwanya cyangwa uri kuradukurikirana kuri umwanya ni giki gituma wumva yuko ushobora gutakaza confiance yo gushobora kuvugana nawe gufata ingingo yo kuvuga ati aujourd'hui shaka kuba ikino kintu mu gihe ushobora kumva nk'umuntu nk'uyu yashoboye kuba akora ivyo byose kuko si uri kurambwira ko abo bantu washize imbere batanu ko ari bo bantu bigirako yego kandi bose uri kurabona historia zabo nta muntu muto ari muri bo kandi bose nta muntu muto na bose bavuye mu buzima buciriritse cyangwa butoyi me bagaragaza ko bikomeye washaka so kuvuga ko ari bo bakoze ibintu bikomeye ngira no gusumba abandi aho nabandi bakoze ibindi jaho nabafatiye kubera n'abajene ndi muri ya myaka yabo none nk'uyu munsi aba Jean Baptiste Bagaza ku myaka 27 bafata igihugu urabona ivyo bakoze mugo no musare ku myaka 29 urabona ivyo yakoze uwo munsi ugaje usanga ari umuntu afite imyaka 30 akiba mu nzu kwa se na nyine ivyo birateye isoni okay nawe muga ni oya nishobora kudashikira bije vya Gaddafi shobora kudashikira bije vya Bagosore mugabo nanje basi mbanze nifashije ko giti cyane jenyene nifasha cyasanga nagiye no gufasha abandi hama ndibazo uravyibuka je ngiza sogondere mu mwaka wa 13 nacinje gutunga batoya banje iyo nkiyo yonyene nabwo nti iyo ni motivation kuko ni nibana jenyene nzova nguma numva umengo inda ya jenyene nawe ntinanira cambaho nk'umunyantege nke yego mugabo ngati no nasiga baje bapeti muhira ndaza kumara amazwe nuko ntotwara mahira ashika 510 ku munsi rero abo batuma nkura nishaka baka amafaranga mbende yatubaka hama uyu munsi hano ndiko ndatuma hari abandi bo yatubanga kandi benshi uko nakaza abashije kabisa ndiko ndumvira none wavuze ko Vincent Bagaza yarafise igihugu mais aujourd'hui ari mu jeune canke undi muntu afise iyo myaka atazi n'intumbero yiwe atazi n'ibyo nico akwiye gukora nico takwiye gukora meme adafise na objectif canke ngo projet yari yo yose mais usanga ariko arafata umwanya wo gushobora kuba yo yiblama aganya atamafuti yiwe ku bandi bantu ku bavyeyi ku bantu biganye je ne sais pas ibintu byinshi bitandukanye ku miryango bibategeza mu ibisige vyiwe uyo muntu wo mubwira iki urabona nk'amabara yo doke dushobora kuba dufise aya ni simana yaje kuyubaka aya mazu dufise iyi miyaga nkuba dufise izi internet ibisimana yaje kubyubaka n'abantu bagerageje kuraba ati none kuri ino si kino siga nanje nkoziki donc afatiye ku bihara ariko donc uraba ibi nibi umengo twari tubukeneye ariko
turabona ko Imana itabishizeho ariko hariho matière première yo kubikoramo abo rero iyo abantu bageze kwiyumvira kuri urwo rugero ni wa wundi aba yararengeye kwiyumvira utwo guhaza inda yawe wenyene habageze yuko yumva ati mbega no nikominote no imarira iki mbega ibibazo bihari no bikora kwiki nanje bikanzanira inyishu mu kwihaza ku butunzi. Urazi ko ndiko ndaraba kuri ivyo uri kuravuga misi yose wanashaka iyo ushoboye gufata ubuzima bwawe ukabufokasinga mu kwiyumvira icyo umarira abandi urazi ko misi yose usanga ubwira motivation yo kugira icyo ukoze n'inguvu ukagira na determination nyinshi kuruta ingene wari kwiyumvira ku buzima bwawe wewe nyene ubwawe. Niyo mpamvu ndiko nabona yuko uriko uravuga ku kintu gikomeye cyane ati uyu muntu aba yarengeye kwa kwiyumvira guhaza inda yiwe. Burya umuntu yiyumvira guhaza inda yiwe rimwe na rimwe arashaka gucika intege. Washaka uyu muntu aba yibrotse ejo nta kintu cyo kwiyumvira amamiliyoni azopfa agize mwumvuka adafite n'ibihumbi 10. Sese na niyo mpamvu nawe mugeje nakubajije ni iki cyatuma wumva yuko utigeze utakaza determination yo kubandanya malgré ayo circonstances yose wagendera ahura nayo. Umbwira ati icyo gihe wibuke yuko nari mfise aba petit frère yateza kugira icyo ngoze c'est-à-dire wewe malgré ko wari muri vide wowe ubwawe utari bwitore meni vyakobuje kumva yuko ushobora gufata responsabilité y'abandi bantu. Ça c'est très important. Ndakuvuga je nayumvira nishize nanje miliyoni 10 zingahe abarundi imbere ndavuga nti abarundi kwa twe twisha development ishengero n'igigisha iyobokamana amashuri aduha ubumenyi imiryango iduhe twigishe ku bana nanje nje kwishizeho platform abantu bazigira kiterambere. Sisa muri ivyo nk'abarundi intahe zose bafise zerekeza ku mafaranga canke ukuntu ni gute nofata ibihumbi 10 bikama ibindi bihumbi 10 mu kwezi par exemple izo ntahe zose bafise niza ba Bill Gates ba Jack Ma abantu bo hanze wiwi muri za Amerika mu Bushinwa ariko je ni Burundi ndashobora no kutazopfa ngiye hariya none kumengo le motivation zose ndiko ndaronka nizuko hariya kwaterera imbere bishoboka hami wacu naho eske nibikunda washaka nakubwira ko hariho na beshi bacitse intege bumva kugira batera imbere ariko ninda kuvaha ku buryo iyo yumvise akanzo na gato yocamo ngo ashiki burayi abikora n'umwete wiwe wose apana umwete wiwe agurisha ahubwo ivyo afise vyose nibisigi cange ibiragi yahawe n'abavyeyi ashaka kubigurisha kugira agende aronka itike gusa kandi niyo ni intambamye ku gihugu bien sûr mugabo yego nukuvuga ko igihugu kizoje gisigaramo babandi batabishu badafise ukuntu bogenda ariko je mvo camuga gutya rero no kwigihugu kirimo abantu batimbere babigenjeje gute reka ndabashire micro batangure badukangurira abantu baduhumura amaso. Cyo narimve ati none ko je nshaka kwigisha iterambere nje nzogigisha nanje vire mashonje nibikunda ariko reka bazi mpe micro wa muntu we abishoboye afise experience yabikoze ntaza gutanga amateori aguha témoignage z'ivyo yakoze uri umwigisha nyawe wo kwigisha ubuzima amafaranga rero canabikora nawe jiganishe twibanga ry'abatunzi cyo umunsi je sinakubyiza ukuri ndibaza uko narindi ntarabitangura uranzi umunsi nibivuze ngo narateye imbere ariko narateye intambwe ikomeye sintunze ariko narateye imbere kuko ndasumba kiriya gihe okay ndi umwe nanje mu bagenda bariga kuri abo bantu uyu munsi peut-être nanje ndi kumwe n'undi muntu naje no mwigisha afatiye kuri jewe nyene afatiye no kuvyo wagiye urakire jya no afatiye no kuvyo wagiye uracamwe byose yego ndukuvuga ko rero ivyo dukura ku bandi kuri abantu cyane cyane bateye imbere tuba dukwiye kubitega amatwi wa muntu bikomeye kuko intahe zabo hari gihe nk'ubu wewe ubwira yuko ibibazo by'iwawe ari byo bikomeye ugiranije n'abandi no kutigeze bumviriza abandi hari gihe kuri iyo myaka nimba ufite imyaka 18 cyangwa 25 ukaba wewe ibihumbi 100 cyangwa 200 ku kwezi bikunaniye kuronka kandi ugasanga nawe dufate basi nashobora kuronka nk'ibihumbi 200 par exemple ukaba umumvu naho nyine umengeje biragoye kuko ibi bihumbi 200 ndabipanzemwo ndabijyamwo nyine kumva ni intambamye transport byose hari uca kwerekana rero n'umuzi ari mu miliyarderi atari no mu miliyoneri mu miliyarderi ariko yo kwereka kuri iyo myaka yawe nta bihumbi 200 yashobora kuronka kwezi kukakonkomoka ata bihumbi 200 rose mu munsi inga kwereke afise abakozi barenga amajana hariho twakoze ikiganiro namwe ati jewe sikera 2016 meje secondaire nyonga ikinga
umuntu akampemba saa senkani cyangwa senkani ko nyonze uyu munsi afite entreprise ikoresha abakozi 350 ni 2016 si vuba uyu muntu yikuye aho hantu koma iwabo yavuga ati jewe najyama n'ivyo kirago ruguru ariko nta n'uburengete nari mfise mama yarinda ko igitenge nkifuka imbe ikankubita uyu munsi urazi gorofa bambo dukinira iyo mindset imeze gutyo. Wow. Nanje niyo mpamvu nashoye kuba mvuga ati sinokureka wenyene ko nanje mfise capacity zanje bwanje byatumye yanje numva yuko no creation yitwa Be The Change just dushoye guhindura ivyumviro vyacu bidufasha guhindura n'ubuzima bwacu. Niyo mpamvu ku bwanje nk'ubu ndiko ndiyumvira gerageje kwiyumvira warigeze kumbwira ni amzo no munsi naduze ruguru mugabo narondeye ahantu nugama nabuze ndunama ndanyegeza pare juste kugira gusa ishobore kunyegera nshobore kwinyegeza n'inyagira no kivuga gute washobora kunama nk'ukunye ugasa nk'uyibunda ko basi wewe imvura ikugwe ko amazi ashunguruke mugabo ugakingira ukagoza ugakoresheje je imvura naho intabira nta kibazo simpfa mugabo pare mwe kamera idapfa okay sace ndiko ndiyumvira hari umujene ngaho cyangwa undi muntu yumvise akagambi aragakora karamufirako cyangwa aragakora ugasanga ariko arahura n'ibibazo bya transport kwigoye bigatuma yumva yuko mengo ceheba yo biheba kaca yicara none uyo inamba myi gatoya hamza ndahugize ukuri nta na rimwe zizigira zireka kubaho naje zaramubayeko haraho yaje kuyigisha abafarizayo akambwira ati no kura ngaho ivyo bintu donc none najewe hari hano nagenda bakanyaka carte de presse wewe urinde ndi umunyamakuru zana carte ya journalism nta nabamvise muga kandi nabo ndimo muri ibintu biteka igihugu bashobora ati ahantu rero ntuvyemerewe kura ngahagenda eske waza ko naca ndabiheba oya fumanshanza nciye bugufiti nukuri ndagusavye terera nawe igihugu nkuko ndiko ndagiterera undeke ibi vyiza ndabikore ngo ni vyiza bikarangira bandetse ko ni vyiza nabizigwe ko ari vyiza none uwo muntu agira intamba my'ivyiza nkarinda guca bugufi nyine nkakoma amashi bakandika nkabikora mugabo gusa aho twavuga duti buyu ugenda urakemura kimwe nk'icyo nahawe cyo nigukunda gikemura canje muri sense niko ndiko ndakora ibi nibi uburenganzira bwo kwitwa ikinyamakuru cyane gose bisha birakunda umunsi ni media officiel hama twigeze kuvuga duti iyo umuntu ariko arafasha abantu ufashije benshi ronka rezita nini cyane byo natanguye nishira izi miliyoni z'abarundi imbere sinarinzi urumva jenje kuri internet sinzi abakoresha internet ko bangana umunsi yarese tereka ko twerekana miliyoni zishike 4 z'abarundi base zo miliyoni 4 z'abarundi tupfume tuzihaza ubumenyi mindset nyayo ibona amafaranga kandi bisi vyizigiro itarambiwe no kubaho itagomba guhunga igihugu cyane rero tubigire uyu munsi nkanagushimira ko nawe uje kumfasha imiliyoni 4 gams niba tangura chaîne ya YouTube cyangwa ya Facebook sinzi ugafasha abantu 100 bumviriza bino bintu byawe bizotangura bidoge bukebuke umunsi uzoshikira abantu 1000 cyangwa 1010 bizotangura bihinduke bukebuke umunsi uzoshikira abantu 1010 n'ubuzima bwawe bizotangura buhinduke umunsi uzoshikira za miliyoni 4 ico gihe urazo kwego uzobugezeko donc bivuga ko igihe cyose ugenda utora inyishu ku bantu benshi abantu barakuzanira nabone bagenda bitoreka ku bibazo byawe bitandukanye nanje niyo mpamvu mura mvuga ni n'imiburiburi umuntu wese ariko arakurikirana video nayoba umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu juste bo kumva yuko harabaye inspire bigatuma bumva yuko bashobora gufata iyindi ngingo itransform ubuzima bwabo kuri je iyo ni insinzi dasanzwe babaye ijana ni byiza kuko ndizera neza yuko nitwabaho mu gihugu kirimo abantu batekanye bamerewe neza babayeho neza baguwe neza nankeke igihugu cyacu kizotera imbere nankeke cyacu kizoshika ku objectif atandukanye turiko turiha nankeka tuzoba tubayeho tuse neza rero niyo mpamvu uvuga ni uburyo bwiza bwo gushaka kuinvestisa ku gihugu ni kuinvestisa mu bantu na investissement nziza mu bantu washaka ubumenyi nico conyene kidashobora guhomba cyane gose ibindi byose birashobora guhomba nino guhamahera yakoresha rahomba meno gubumenyi umenyi ntibuzopfa guhombira umuzima kandi ubumenyi bashaka kuba ufise capacity yo gushaka guhindura ubuzima bwawe bwose ugahindura
n'ubuzima bwa societe wayemo. Nivyo aba bantu bakurikirana ibiganiro byacu nivyo ni ibiganiro bifasha kandi gose mugabo ntibivuze ko abantu baca bahindukira rimwe shanje bani nyaruka kuko umuntu yamaze imyaka myinshi yumva ibintu vyugara umutwe ibintu by'amaganya hano iwacu ntihashoboka igihugu era aba ntigifise ibi nibi cha iyo ico nkashari ivyo bintu byarabaye byinshi muri we biba stock kugira bibomoke bitwara igihe kinini nico gituma na Jezi yavuze ngo iyo umuntu umwe agiye ku murongo umwijiro bakora umunsi mukuru umwe gusa kandi 99 babanje kurekwa birumvikana ko rero nawe ni wakora ikiganiro ibiganiro bageze turiko turakora nimba nimwe biraba muri abantu 5,000 abantu 5 bakashira mu ngiri ivyo bumvise ni insinzi kuri twebwe kandi ni insinzi ku gihugu ni insinzi ku Mana cyane gose niyo mpamvu rero nk'ubu ndiko shaka rero ko twogira ico tugiye turabafasha mu guha ivyumviro cyangwa intererano zotuma base bumva yuko batari bonyene kuko ubuzima bubi ibibazo birahari kandi wavuze yuko bitazokwigira bihavaho oya ivyiza nibibi bizama bibangikanye igihe cyose gushika kuri umwanya rero gute umuntu yoduza ya capacity yo kumva yuko kandi ashobora guhaguruka kugira icyakoze ku buzima bwiwe inyuma yo kugwa mu mahesheke cyangwa yo guhura n'ibibazo bitandukanye ni gute rero umuntu ashobora kumva yuko malgré ibi byose bimaze kumbako Amerika bandanye ko mu wavuze ati hari ahantu nagenda bakanyirukana kubera ko nafise carte y'ubujournaliste rero uno munsi rero ari uwundi muntu avuga ati je bugenda afise n'ikiyumviro mugabo narashe kudepoza ama investisseurs batandukanye sindaronka amahirwe gushaka ko umuntu investa muri projet yiwanje none uyo muntu yacitse intege ko uyo muntu ari muri ayo maganya uyo muntu ari désespéré atabona meme nejo ko bizogenda yokora gute yohaguruka gute kugira ashobore gutera iyindi ntambwe wasi ku buzima bwiwe basi kugira ashobore kandi kugarukana ya espoir ituma akora icyakoze ku buzima bwiwe okay inyishu iroroshe gose igihe cyose ubanza kwimenya abongereza cyane cyane ibintu byakomotse mu Bugiriki no babanye ngo the first know yourself wewe no kuvuga ko le devoir ya mbere ufise mbere kumenya ikintu cyose kwimenya ushoboye iki wumva ubuzima bwawe ushaka kubwerekeza hehe uboriente gute ivyo maze kubimenya nuzo cutangwa kwibaza ati okay hagati ibi nibi no kora iki hama bugico rero ugomba gukora umunsi uzogitora urabona nakubwiye nti je nabanje kwirondeza muri byinshi ndabe muri ibi nibi nishoboye iki kintu ubuzima bwanje maze ugitora nakubwiye nti narose umuntu amaga kamera ndatangura ibindi byose byagiye biraza bukebuke umunsi hari amakamera none gasha mugenzi niyumva yuko Imana iyo yadushizemo ikintu ciza uko twizera ko iciza cyose kiva ku Mana none yumva ko mu nzira muri urwo rugendo Imana usanga yarahatondetse abantu runaka bazogenda baragufata ukuboko exactement nk'akarorero je nawe tumaze kumariranira ibitari biki mugabo eske 2014 wewe wari uzi ko tuzohura abanamba n'umuntu niyumvira sinaba n'ubu umuntu muzohura mu ndwiza nta n'umuzi muri abo harimo abazogire neza exactement bivuze iki rero jewe niyumvira ikintu ngomba wikora ejo sinzi yo bizoca Imana sinzira nyinshi none ntibavuga ngo irabisinzira zirenga igihumbi none muri izi igihumbi ugasanga muri kariyeri je ngiyemo ntanazibiri ndabona none umva hadazigaye izini nyinshi donc jewe niyumvira ikintu cyo gukora ndagihera kuri rugero rugero nyene ndagishoboyeko ndetse zinadange zinabwiye nti je naciyumviriye gukora kino kintu fise telefone nayo nyene yiplanta none umunsi si hondi kimwe muco kindi kintu numva kandi nanje shobora kongera ko kuri iyo point nuko ushobora kubwira wa muntu wese wibwira cyangwa wibona ko wacise intege ukabona yuko ni byinshi bitagenda neza kuri wewe wumva yuko vyotuma wewe ubwawe ufata ingingo yo kureka icyo wari watangiye gukora nuko ni wamara guheba bijya wari bavuga ati kwa abandona cyangwa gukita ivyo wari wifuze gukora ukavuga ati je n'ukwera no munsi ndabihagaritse ndabihevye nuko garanti no gwa nuko tazokwigira ivyo bintu bikora ahubwo kubwanje mbona yuko meilleur moyen yotuma wewe ubandanya ni juste kandi gufata kandi suka
ni juste gufata bya binyene ufise ni juste gufata basi kaga petit espoir kuko nimba uri kurangurikirana kuri umwanya nuko ugifise ivyizigiro byo kuvuga ati je peux faire quelque chose ku buzima bwanje rero kukarekera aho ga petit espoir ugahaguruka kandi ukabandana Hamza ari abantu bahora bavuga ngo uriga simbona aho nohera nta muntu umwe adafise aho yohera aho donc nk'akarore dufate nk'umuntu ashaka kudandaza ashobora kuvuga ati sha chefire masimbona aho nohera kugira ndandaza okay kora ibishoboka byose uronke basamaye 5,000 juste 5,000 5,000 udandaza nawe urumva ko atari byo kudandaza kandi tuvyibuke neza ni nahima nadize nakunze kubivuga gose ngo ari umuntu yigeze kumubwira yuko nimba uri umujene ngo uri kurankurikirana canke ukurikirana ibiganiro vyiwe ngo utashoboye kwinjiza amafaranga 2,000 urutwa n'umukarani rero 2,000 ku munsi ngo urutwa n'umukarani rero si wewe ushaka kunanirwa kwinjiza rero ivyo 5,000 wo mudishanje mariko aravuga kuri umwanya kugira ushoboye kugira fondation sinzi wewe kuri umwanya umuntu akuruta wariwe okay ni kuvuga ko nawe tanga uruharure ati none gabasha je ubwenge fise inguvu mfise n'umwanya mfise ese ni bishaka kuvyara amahera 2,000 basi ku munsi ivyo vyonye nivyo no mutahe ivyo ubwavyo no mutahe kuko naje uno munsi umuntu ariko aradukurikira araza nyereka ati okay ome je ndabona habuze kiniki je ndafise kiniki donc anyereke nanje ukuntu ariko nokunguka ko bwanje novuga yuko umuntu amaze kukwibwira yuko afise ibi nibi deja uyu muntu abamaze gutera intambwe yo gushobora kugira icyakoze ku buzima bwiwe uyu muntu abafise iyindi novuga abafise y'amahigwe yo guhindura ubuzima bwiwe rero je ne sais pas ahubwo benshi ndibaza yuko bahagarikwa mu rugendo nk'ubwo kubera ubwoba bwo kwiyumvira yuko uvuze ku bwoba wibuke ko nawe ibi bintu byo kuza gukora izi podcast wabiteguye kuva kera biranga gutangura kubera ubwoba turese nico kintu ubwoba gusa nari mfise n'izindi skize nyinshi kandi nabona yuko mfise amaframe menshi niyo mpamvu mu ntango nababwiye yuko ni kimwe mu kiganiro je ubwanje cyashoboye kuba kihindura uburyo mbona ibintu kuko kugira ashobore kubaho kuvuga ati okay reka nangure nababwiye yuko mu video atangura ari ahantu navuze yuko na confiance nabona yuko nifitiye je confiance muri je mugabo muri je nka degaja iyo confidence idasanzwe abantu rero nivyo bambonamwo je naje ngibonamo ibindi rero sometimes ubwo bwoba rero ni kintu kiri ime ni ibintu bibaho but uburyo sa bwo gukirengera sekundi kuntu ni kugerageza ukiyumvira eske ibi bintu ntabikoze kaza kanje kazuba kameze gute uya ahubwo ko vyanaje muri wewe utabikoze ushaka bizoshe bikora nde sesa kuko vyaje muri wewe ni wavyumviriye iyo Imana yashaka ko mbure ko bikora uyundi yari kwishira mu wundi kubirikiye bitumbirije muri wewe ico ni cyagende je nawe nti je gihe cyose nshobora kuba nimvira ikintu ciza nzi ko cogira ikimaze kuri jewe no ku bandi ico kintu tuje mbamvuga nti ushobora kuba ari bwo buryo Imana ivugamo yano deja yavuze kandi singambarara nevye kubikora mugate ko no kugambarara ni cyaha Yesu ni cyaha none ni gute Imana igutuma ntukore icyagikomeye cyane kandi abantu nk'abo Imana nibo yagira arandura mu myaka myinshi none bo muri Bibiliya turabona ibyo yagiriye witwa Yona kwera mutumye akagambara no kuvuga yamutumye ngo genda hari untangira ubutumwa umutipa acarakata aradeviya nawe rero kumbure Imana yaje kuvuga ati Hamza shinga televiziyo wigisha abantu b'abarundi ibi nibi bacha nawe wihinduka ati kajenje ukina agapira okay uko biriko bazofuma kuvuna tu mu majambo make kandi uzosura muri bya bindi nyine mu majambo make ushaka kuvuga yuko wa muntu wese afise objectif afise ikintu muri we kibogaboga yumva yuko ashaka gukora me atabona uburyo gikora wa muntu wese afise projet yari yateguye me yacise negara yiheberana kubera ko yaronsa akazi kama amafaranga yari akeneye uyo muntu ari mu bantu bariko aragambarira Imana kuri umwanya ijana kwijana natanuka nataniye na Yona ijana kwijana okay sinzi je ngira ngo norangiza mvuga gutya nibaza ko kuba duhema ubwavye n'umutahi kuba mu bariko baradukurikirana aho harimo abajene ubwavye n'umutahi oje na jewe nabwiye nti ndazunguruka igihugu cyose ngira ngo vire mu no munsi ntako mirimo narajamo yaho singenda kubera agaciro media hose ndazunguruka mwana uvuga gutya
iyaba nubatse hariho bimwe bingora ndashobora kuja Muyinga nca ndarayo me ku mugoroba madamu yaguca ambwira none ga mushinga nta gute okay kwivyo rero je nkibifise ana mahirwe nza kubaka fise fondation ikomeye nari sigaye mfise abo ntuma mugigihe ikintu cyose cyorinda gukoreka ari je ndinze kugenda yaragira ko nubaka nshuti ahubwo ubara umwanya wo forcinga ibishoboka byose combat baka nkore ibintu bizotuma ejo mbafise abakozi babifasha mugaje urantunga je sinda nabita abakozi n'aba partenaire turakora yego mbafise aba partenaire babifasha kuburyo je naho ntaba mpari ivyanje bikoreka kubwanje naho nogwara kakazi katacha kagwara ico gihe no kuri ibintu bitangiye gutora inzira je ndibaza ko umuntu ashobora kuyadukurikirana neza arashobora kuba yumvise yuko ko ata excuse nimwe yotuma wabandona umugambi wari ufise ituma utiyumvira gushobora gutransforma ubuzima bwawe ituma utinjira muri changement yayo yo guhindura societe yawe oui je sais ko mu gihe umuntu wese ahisemo kuja muri changement yo guhindura ubuzima bwiwe hari ibintu byinshi ahura navyo wanashaka no kubemera Imana murabizi yuko iyo umuntu akejejwe ahura n'ibigeragezo byinshi ku buryo n'abakristo bashiwe kuba bafata bavuga ati ngo ibigeragezo ngo ni saha ni umukristo rero ivyo byose ni ibintu bitwereka kubigeragezo wokizwe utokizwa uri kwisi bigomba kukubako sesa kandi cyo ukora cyose ubwimbizo guhura hari n'igihe mbega bo sinzi ngira ngo iyo tuko turavuga intahe kesha abantu bibanda kuri reisite gusa ariko haba ayo madefi rero kuko hari n'igihe bigira hahandi bitanguye kugenda neza gusumba hey urashobora kwijejera gatoya indani mu mpimba mugasho ahubwo ariko kandi donc tubigeranye nakujyanye umukinyi ariko ari ku kabumbu ku mupira aratsitara kuri baro canke bakamutega umwereka ariko naho temu ubabara ugomba kuva hasi usubira kwirukanga kuri objectif yawe sesa temba ariko ntugume hasi tembo subire kandi uhaguruka ubyuka anko wirukange uje wagomba gukora peu importe ibintu byose bigenda biraguhagarika ukwiye kubanda ibyo ni ngombwa birahari kandi bizokwamaho natwe dukora aka kazi n'imiyaga nkuba byose biraba intamba internet bikaba intamba mene duheba ahubwo nyene nico kindi kibazo urabona ko ubu igihugu cy'ubundi bisangwa kiri mu bukene bw'ibitoro kandi turumva amakomantere atandukanye mvuga ko ari negative kubwanje je sinigera ndavyemera cyangwa ndavyakira même sinzi yuko ari ibibazo me ndagerageza kwiha ya image positive parce que ngume mbona gusa la possibilité yo gushobora kubaho shaka umbwire uno munsi umuntu wari wese arashaka kuba ariko akora imigambi ibintu biko biraduga gose bigatuma challenges zitandukanye umuntu akaguma abona yuko gusa bya bintu bimubloka byinshi bitandukanye byaraduze na dollar ntaki ivyo byose koma wowe ukura bisirimonta muri aka kazi kawe bo nzi ko tagiye uca amahirwe kibaho no ndangira igihugu kitagira ibibazo niki none nimba bo reka dufate icitwa ngira nka pardizo k'umuntu ujya ni hajye ujyama muhira niyo hantu hambere uje guta amasirese yawe yose niyo hantu uza gutuba uruhe bwawe sivyo niyo hantu niyo ugwaye ubanza kwiruka ukaruhukira uzofuma uja kwa muganga muvuye muhira so none uwo mubana nta na rimwe mushavuranira bibaho bibaho nta na rimwe atsitara ku kirahuri kikameneka ugashavura eske aho hantu cyo himuka none oya okay aho je mvuga nti nta hantu namwe hari amahirwe ku buryo hatuba ikibazo kuko twabivuze ibi ni byize tujuruza amabibangikanye nivyo hashobora kugera igihe c'uruzuba gwishe igihe c'ubukene bwinshi igihe c'imvura nyinshi ivyo kandi bizokwamaho ivyo bizamaho yego mugabo hari umwisha mu 12 reka yanyigisha filosofi yafashe igipapuro ca desi acapa kakaburungu bana igipapuro ca desi kunari kinini acapa kakaburungu atwereka ati mubone iki benshi bihutiye kuvuga babona kaburungu cyenda reka kwishura ko nyene naje nayo kuvuga kaburungu bamanze guhora kwishura cyangwa ati mwese ikibazo mubona kumwe nta kuntu mu fixa amaso mukarabishkonde kuntu kubera iki iyi zone igaragara hetera abahoze harera derere kuki mutahabona mukabona kantu gatoya akaburungu gusa aka kantu basi kubera ko kisa niko kabi ngahose hera niko mweze muciye mushira ko ubwenge mu majambo make uburyo bwiza bwo gusirimonta cyangwa bwo kurengera ibibazo byose uri kurahura navyo amaso yawe yarabishe vyiza
no kutitaho ingorane donc turi mu gihugu nivyo oui. nitwakora ku ma negative hari menshi cyane mugabo nitwakora kandi ku ma positive naho hari menshi gose iyo ni na menshi gusumba ni navya ama negative oui. yego donc ivyiza bihari mu Burundi wogo ati okay dufate karabo nivuge mwebwe ugafate kumuruka gabura umugwe wewe uwo mugwe ni wandike ibibi biri mu gihugu unaho wandike ivyiza ndisiri ko abandi abo kwandika ivyiza biri mu gihugu nivyo byo bavyinshi gusumba ibibi wow kuki yaba bitaruko ntazi miliyoni 10 hafi 15 ziri ngaha zari kuguma ngaha oui donc igihugu si kibibi gusa n'ikindi kintu cyo cyanjyohe wavuze ngo nukungene na gihugu na kimwe cy'amahirwe kibaho nta kibaho byose nta n'umuntu n'umwe afite amahirwe kuruta uwundi ahari n'uyu ahubwo twese ni ukungene toriyante ubuzima bwacu nukuvuga ko abariko baradukurikira bavyumve uya tujuru ujya muntu yagusumbije rezilita nziza nukuvuga yarose ubuzima bwiza yarose amafaranga menshi aba ahantu heza bigasiga ihamana tujuru ujya muntu yarakoze we ivyo utakoze ivyo no kubimenya kandi tuvuze gukora sakazi ariko arakora petite ariko ari n'uburyo bwo kwiyumvira afise wowe udafise mbo uya kwanza ibibogaboga mu mutwe w'umuntu nivyo bihava bikaja mu bikorwa kuko uravye ivyo umuntu ariko arakora wobona no kuntu yiyumvira ari mu bikorwa gusa ari abantu bibabwiye ibikorwa directement acha biyumvira akazi kajya kamaboko asanza tumenyereye none nk'umukonsilita nta kazi agira umwigisha nta kazi agira cyose bo hari ubuzi bwinshi ngira burenga amamiliyo niwo kudesida ati none nokora iki exactement kandi kirahari ni byinshi ni byinshi kabisa rero ko bwanje reka kiganiro tugihagarikira hano reka nshimire homme de changement ashoboye kuba duha akanya kiwe by'ukuri yavuzemo ibintu byinshi bikomeye cyane ko bwanje novuga yuko ushoboye kuyumviza video rimwe ugasubiramo kabiri gatatu ntihoburamo ibintu 10 woshobora gushira mu buzima bwawe goro no munsi ugatangura kubaho ubuzima utarabwigera ubaho nihobura ibintu 10 uramutse ushize mu buzima bwawe goro no munsi byo gufasha kurangiza meme December uri umuntu ahiriwe kuko nkuko tumviza ati umwigisha arigeze kubereka agapapuro arimo akaburungu kamwe abanyeshuri bose bifokasinga kuri kajya kaburungu bibagira ijya blanc yose iri ngaha ku ruhande bisigura yuko uno munsi no mu buzima bwose tubayemo hari abantu malgré we ivyo uri kurita ibibazo ivyo uri kurita ingorane bo bari bihaye focus yabo iri kuri ama possibilité yotuma bumva yuko bashobora kubaho kandi no munsi bari kubarabaho bivuga yuko nawe no munsi uciye guhindura ton attitude ugahindura ton état d'esprit yo kuraba ivyo ukareka kuraba ivyo bibazo ahubwo tangura kuraba ama solution tangura kuraba inzira wocamwo ndizira neza yuko iyo nzira zoronka izotuma urengera izo ngorane zose uri kurahura nazo ntacyo buza yuko uhindura ubuzima bwawe ntacyo buza kubaho ubuzima bwawe wifuza ahubwo gusa icyo bibuza ni wewe kutaba determiné kutaba decisive yo gushobora gukora ivyo wifuza gukora yari kocha Elfi qui vous inspire avec homme de changement peace bimpinduka rero iyo tuvuze ngo be the change no kuri numva ko ino shene twese turi abantu bakwiye kwishigikira ndavye ibiganiro vyayo nkaraba n'abayikurikirana ko bangana nkaraba babone bayo ntibikwiranye abantu b'Imana twese tugire subscribe bitewe nuko phone cyangwa imashini ukoresha ibikwereka mugabo tuyishigikire iriko irakora ibintu nk'ibi nukuri tuyishigikire iriko irakangura abarundi numva no batera intege ndababwira ni Hamza yayishinze icambere ndamutera intege mugabo kandi wewe uri kurayiraba ndakwingiza ntumare video nimwe uri kuraraba utaravye umusi gatoya ukoroshe kuri notification urabe yuko wagize iyo sabone cyangwa subscribe maze ndabashimira nizere ko twese twabigize merci.